Bonjour mesdames, messieurs, le fan de music industry. This is Lonsel TV, the one of the best for this industry. Abidi, Krumaker Kumina Beni, behind the camera Arkani. Yes, nkuko tuba tubikora reka tuze dukingurikira Imana hama dusubira dukingurira mu bakunzi ba News TV. Yes, uno munsi ndi kumwe na BadoBado. Mr. BadoBado akubwira yuko uzobinkorera yo yaga. Yes, turaza kuyaga vyinshi na BadoBado akubwira iti uzobinkorera. Mbega uzobinkorera ibikiwe ni muri umufano wa News. Uzonkorera ikiwe burya. Tukatoza kuyaga byinshi kumera BadoBado tubwira ati mbega bimeze gute kubw'umuziki karimbo kiwako bakakiriye gute mbega abantu bako bakavuga ko ite feedback bimeze gute muri rusange muri society abantu bimeze gute novuga muri game bako bakakira gute muri rusange Bado vipi man fresh mzee wangu upo sawa na wewe niko sawa namshukuru Allah nakuona uko fresh kaka unang'ara mzee wangu mimi niko sawa naona umetokeleza kinoma kweli ni neema ya Mungu tu yes kumunsi kuri Bado kwanza no musi umeze gute ni umunsi mwiza kwanza kuba nzindutse nganira na mwebwe amamedia nkaya yaduteye iteka uyu munsi tukaba hamwe rumva n'ibintu byiteka gose ntaho mbabara mu mwanya ndi muzima umva namateka namateka uno munsi wa mbere ubu ufise icyo uvuga ku buzima bwa Bado umunsi wa mbere nuko uri mu minsi imwe nabayeho kandi nabayemwo nubwo ntibuka imisi ya mbere amasrago nagenda ahuriramwe canke imigisha nagiriyemwo bo uri mu misi yantunze yes no musi mwiza rero muri make kwa Bado yego ni mwiza kabisa yes no musi mwiza kuri Bado ariko programme ziwe kubwiwe avuga ati ziko zigenda neza canke hari ivyo yari yateguye birapfa mbega byavuye kubera iki mbega biko bigenda neza kubera iki je uyu musi nta kintu nari nateguye cyo bacapfuye kandi kenshi urabona deja tuvuye muri weekend kenshi programme z'umuntu zose lendi niho ziba ziri ajour zose muri make nta kiramfana muri make ibintu bimeze neza cyane fresh sana kweri kuko bipfuye mu ntango yindwi urumva twaza kugera mu masamedi turi mu biyasho yes kumbere ni Bado akubwira ati uzobinkorera kwanza kubera iki uzobinkorera man uzobinkorera ni kubera ko urabona ijya ndirimbo kugira ndayikore ari gihe ubana n'umustomi canke umusheri ya umuhungu canke umukobwa ivana n'uburiwe bivanye n'ibihema bamwe muracanamwo ibinabiriya ukamufise nk'ibintu by'amakenga kavuga ati eske sheri ko mbona tubanye muri bino inkoko turasangira night club turajana ku mabici turajana eske na muri byabihe turi hariya eske uzokwemera kumvyarira kana mbega uzonyubahira umuryango mbega bizogenda gute niyo sanse nashatse kubira ukagera mu bandi ukanyita kuze wawe wagera mu bandi ukanyita bro merci sana yes kubure uyu mu bro ni indirimbo yiwe numvise bariko barayikora cyamvuga ati indirimbo iraryoshe kabisa feedback kwanza iyo ndirimbo imeze gute man bon je ndiko ndabiraba indirimbo irimwo iragera ku rundi rwego aho ngeze ubu ndabona neza ko imwe irabikora fresh nubwo aho igeze atariho nifuza ko yogarukira ariko ndimo ndashima intambwe imwe iragerako yes urukurashima novuga intambwe iri kwiragerako ariko muri rusange ni ibintu bimeze neza cyane uko ravyakira neza ego bimeze neza cyane gose kuko hereye kuri audio karaba na video ukaraba n'ukuntu abafana bamwe barayakira n'ama message ndonka ndabona yuko ari indi ntambwe nateye ego yes nuko wabonye umenga abantu bako bayakira neza ku bwawe tubikiranije n'ibici kwijana novuga by'abantu kuntu bayo bari ko barayigirira ko novuga ama commentaire n'ama feedback turabona no kuri YouTube iri mu ndirimbo za ufise view nyinshi cyane biboneka yuko ni indirimbo ikiwe yakigwa neza cyane n'abantu mbega ntuzuhava usanga wabaye ikinebwe canke wabaye wa muntu bavuga ati ndahanye nashitse nahejeje oya jewe buri gihe nubwo nyekanzo bizoshika nkagirira indi zina sinzokwigera mbona yuko ibintu nakoze ari byiza gose ahubwo ndimo ndifuza gukora byiza gusumba bijya mperuka gukora kuri ko bashimiye gukora wenyine bon jewe ndifuza kubona ingufu ziwanje kubera I'm just beginning ndacatangura mu gihe niyubatse fresh niho nzoca ntangura kurondera abandi ku ruhande si kuvuga yuko mu bintu byanje atama idea y'abantu ajamwe akavuga ati iyi ndirimbo nakani we yoyikora fresh canke yihaye mu director nakani we yoyishobora abagenzi nk'abo baba bahari ariko mind zo kwandika ibintu nk'e nivyo
ndaja ahantu nkavuga ati reka nkore ingoma jenyene. Yes, uraja ahantu ukavuga ati reka jene nkore ingoma jenyene, ariko icyumviro cyo gukorana n'abandi baririmbyi cyuratsinzwe gifise. Ndagifise ariko ntiharagera bivanye n'intambwe nkiriko. Yes, bivanye n'intambwe ukiriko ntiharagera. Yes, turabona mu Queen video murako mu actinga nk'abantu bamenyeranye, nta kintu cari gihari gamana. Oya kwanza nomushimira kubera n'umuntu abimenyereye akazara akamenyereye yageze ku gikorwa abikora nk'umuntu. Nazo ko bigukorera. Oya si wazobinkorera n'uzobinkorera nta nonda nabona. Ndanabona. Bado ntaravuka. Ya sindavuka kabisa. Niba biguhora. Oya ntibabimore kajya n'akazi yego. Ariko usanzwe ubiririmba nk'abantu babibayemo gamana. Bon, jewe iyo nshatse gukora ikintu ejo nejo bundi ni washaka kuvuga ati fasha abandi uze wigira umugogwa canke wigira urimwe arafasha abandi wishire mu iyo action niho fresh ko n'umuntu muraha message arabona ati kumbe na wa muntu arimwe arabivuga arimwe arabikora canke arimwe arasabiriza. Ati ruje twabonye muri clip rero bazo bigukorera. Oya sojya mu nkuzo bigukorera. Yarabikoze nk'uzobinkorera mugasi bazobinkorera. Ego kabisa ati niwagera muri baba G bamwe babagange hamucu nta ivyo onye ntavyo nkeneye. Kuko man birashika burya haje ubona bire benshi barabarije imitima gasanga mdemo murajyana amasite murasangira byinshi mugageze nko kumuvye hari akamubaza ati none kajya gapeti mbona uzurashaka ku mastati canke kajya gapeti nama mbona muri kumwe nakaye kajya ni gasaza njesha kajya nagakuze ngo vye wanje ngavukana ngo na mere wako ngo urumva re ngo ni famille ari bico kintu man kirashoka sana kweli. Ego ariko wabiririmbye nko kumengare abantu vyigeze kubako wigeze kubona so kubera mba muri societe kandi abo bishikira arabagenzi canke mu kibano bijya bintu ni ca kintu basikinkora ku mutima havuga ati reka jewe akandi ku mutima ndagaserurire muri talent yanje. Yes, twitege indirimbo ziryoshe cyane zindi zikurikirana uvuga uzobinkorera. Ewana ahubwo ni miriro gusa ubu ego ewana je box ndimo ndayuzuza no kuvuga ibintu ndimo ndategura birarenze. Mbega nka Bado kubwawe ivyo muziki wabigiye mu guti target yawe yari ya. Bon muziki cyambere nuko narawukunda hama target nayo nari nifuza kwiyumva je nka jewe kumva kumengano kwera narabikunda navuga ati reka ngerageze ndabe kono bishobora maze kubikora nkabona agakogwa kambira abantu barakakiriye fresh ama nkaca mbona umenga hari ikintu bizomfasha muri kazoza nace ndabikora ndabigira akazi. Umaze kubikora nk'akazi ariko kubwira ati akazi keza nagahemba mbega uko umaze kubwawe umaze gukora uramaze kuronka ntijana yinjira mu mufuko gamane kubwo muziki ijana rirarenga. Ego jewe sino umuziki sino uvuga nabi hariho intambwe ntaragera ko nivyo mugwo muziki jewe uri mu bintu bifatiye ubuzima bunini yamu bimbeshejeho. Nego umwanya ubumazemwo tuvuge ko umaze guhomba cyangwa umaze kunguka kubivanye n'ivyo umaze gukoresha muziki nturampombya n'umunsi n'umwe jewe ubwo ngoma nonguka ku munsi uhaca. Mahunguka ku munsi uhaca. Ego nkubo narungutse wewe narungutse Keni ahubwo reka nshimire Keni yankoreye video nshimire na neza entertainment baramfashije cyane no kuvuga umuziki ugumunyagurira kandi ico giyo mba ndikinebwe ntakora sinari guhura nabo bantu abo bantu Imana bayezagire na boss wa neza entertainment ndamushimire nubwo nzi atazi kizankoreje ndakizi kuba yarazanye aba bantu bose tukamenyana yarakoze ikintu kinini gose namateka cyane kuri BadoBado namateka kabisa. BadoBado ko waronse banuvuga abantu bagufata mu mugongo utazotuma rero tudebukirwa amani. Bon jewe kweri kugera uyu mwanya mwibwe ndafata nk'ababosi banje cyane gose kandi ibi mwankore muze mu bikorere nabandi. Yes, tuzobikorera nk'abandi nkuko nyine uvuga ati bandondeye kubera ko babonye bamaze bafise ibikorwa ko mfise ibikorwa ndiko ndakora neza twizere ko BadoBado azokoma atwereka ibikorwa nyine nko yasanzwe kubikora. Nakubwiye kari miriro Auto fire. Ego yes kabisa no umusore akiri muto ariko umuntu ashifuza ko mbega BadoBado ari muri babandi bativuga imyaka afise imyaka ingahe Bado je ndi muri bo kweri sinkunda kuvuga imyaka abantu ngaba rero badakunda kwivuga ibya gusa ari babandi bafise abana ku bagore benshi gusa gufise umwana we je na mwana ndagira ubwo ura mtoto wandenzo kwipima ndabe yuko nkomeye kuko je sindipima ndabe yuko kwipima ngo si vyiza karenzo ce ndabireka nzobikore ndabikoze hageze rero
no kubwa ubona budget yawe bivanye n'umufuko wa kurumeze ubona ko uzobiteguye gukora byari nk'umwaka wo bon sinzi igihe bizoshikira hari n'igihe n'ubu havuye nk'ubu ubona birashitse munye munagwemera ubunyene wogira mariage jewe vyovana nayo mahera ukuntu aje kwanza aje mu nzira nziza nkabona ico cyumviro kaca kinzamwo direct bado kubwawe nk'ubunye amahera aje mu nzira nziza kubwawe ugati nk'aya mafaranga aje mu nzira z'amafaranga ngana gutya no cangira ubugena amafaranga na gutya bon ni menshi yo bari menshi imiliyoni nyinshi gose ariko gusa kubera ko je suis trop jeune ndacapambana ndashaka mbanze ndabe feedback zizanywe n'amaboko yanje kuko amahera aje ukuntu ubwo zo miliyoni 100 ndimva neza kumenga nta kintu kinini yazomarira oya nk'imiliyoni 100 zije kubw'umuziki umuntu avuga ati jewe aririmba indirimbo nziza uzobinkorera chukua soda ya 100 millions siwezi kufanya uzuko hapana siwezi kuoa nawekeza kwenye mziki kwanza nitafute kazoza afu kazoza ikipatikana ndo niowe sasa yani unatafuta kwanza maendeleo maendeleo kweli kabisa nakwambia kwanza yeye mambo ya kuoa angali mdogo anakuambia haiwezekani yeye kwanza anatafuta kwanza cha yuko mbele seti kweli na ikiwezekana tuwezi tukaoa tunaweza kufa mabachela hivi na tunatafuta watu nje tu watuzalie kwa sababu nimeona mambo ya ndoa analeta kero sana kwa sababu ukiangalia hawa watu waliotutangulia kwenye muziki ni kelele sana huko na sisi tunaogopea tukiangalia wale aise tunaogopa yes baravuga yuko ivyerekeye kurongora novuga biratera induru cyane bivanye n'abaririmbyi bamaze kugira abagore mu nzu ukuntu bashwana bivanye n'amazina yayo bamaze kugira mu gihugu usanga kenshi baguma bashwana ngo byonye birakunze kubashika nivyo mu bisanzwe ivyo bitumutinya bo je ndaraba nkavuga ati nababandi mbona ata warimwe barashika mu bintu bijanye n'ivyo ana reka mbe ndipo nyene bizera usanga batabizera man bizera kweri ana n'umuntu uganirije arakubwira atabastari je abantu babasani wapi kweri ndabati kubera ko twebwe buno buzi bwacu urarona nkujya mu studio heruka gukorana ariko nk'abantu bashika nka 50 amaze kumunyagiriza imagine kandi yari ku kazi nanje nari ku kazi ujya twamenyaniye hajya nyene ujya munsi kabisa yes kumbure twaze byinshi novuga na Bado ni indirimbo imeze neza cyane iri kuri YouTube channel yitwa BadoBado official giye kuri BadoBado official rasanga ibikorwa amaze gukora bibaye ngombwa ukaba utarakora subscribe cyavyiza ugakanda subscribe kazi kugira uzurabo wa mbere kubona ibikorwa dukoze ugakora ama partage commentaire zanyure nizo nyamukuru nimba nakoze nabi bivuge hajya gukora ashobora gusanga uri Afrika y'Epfo cankandi hantu tutoshobora kuvugana muga message ndayibonera muri commentaire kugira ngire ico mpinduye kuko nimwe nkorera yaga ndagushimira cyane Bad murakoze cyane niyo Sel Entertainment mwebwe muri abantu banje Imana baje imbere yaga iki mu bibazo bibiri gusa wibuka mu byo nakubajije byose bo wambajije imyaka nase kwikubarira urambaza ko aragera ko ndongora ntabwira ati bado sana yana nivyagumeje mu mutwe nivyo agiye kudukorera Bad nawe utabimaye kunyisha ugiye kubikorera navyo nokora ivyo bidukorera basi Imana inteyiteka uzobidukorera nzobibakorera kabisa kandi Bad rero akunda abantu bareha cyakunda abantu musumye uburebure jewe ubaye ndagusumba gato niho mbona kuko nsumbye cyambona umenga arakantu aribwa akagaye karaza muti kajya kangera ate yes kumbre ndagushimire kandi Bad asante sana Beni asante sana yes twibutsa rero social network zawe nuvuga platform Instagram Facebook hamwe na Twitter nimba uyikoresha hamwe na YouTube channel utwibutsa kandi YouTube nabivuze yuko ari BadoBado official Facebook ni BadoBado official Instagram ni BadoBado official na Twitter ni BadoBado official yes kumbre musange nuvuga kuri platform ziwe cyangwa social network ziwe akubwira hose ko ari whatever akubwira yuko ari BadoBado official kumbre afite indirimbo imeze neza cyane usanga kuri BadoBado official ni indirimbo akubwira ati uzobinkorera ni indirimbo imeze neza cyane indirimbo ifite message nziza ni indirimbo ifite imwe impanuro ni indirimbo novuga ije guhindura byinshi harimo ubutandukanye bwinshi cyane n'ibyo indirimbo z'insobanuro dumenyere ngaha muri game kumbre ni wagenda kuri YouTube kabanza ukagira subscribe uzomenya byinshi bitandukanye n'ivyo yaduhaye sibyo nagama nivyo ntiwihenze na gatoya ego zizosubira rero inshallah Imana bikunze warakumwe na Beni kuri micro behind the camera Arkeni ntibagibwira subscribe